Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyone umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru utasanga ahandi amakuru cane tuba twatoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka tuyabashikirize maze mubashe kuyumviriza gatanu kuri gatanu bibutsa ko nahandi ayo makuru wayasanga uretse kuri Burundi News TV. N'amakuru yo nkubwiriza ibiri kuvugwa hano makomine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi nkakubwiriza ibiriko biravugwa Ngozi, Gitega, Kanyosha n'ahandi hirya hino Bujumbura, Cibitoke ndetse n'ahandi mu bisata bigiye bitandukana hano mu gishagara c'u Burundi nkakubwiriza ibiri kuvugwa mu bari vyo butegetsi no mu mvo za politike nkubwiriza nyene n'ibiri kuvugwa irya nino mu bihugu vy'abaturanyi ho nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara iyo bapfutse urubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda mu mvo za politike na cane nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda mu bari vyo butegetsi ndetse nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Tanzania no muri Kenya mu mvo n'imvano nkubwiriza nyine n'ibiri kuvugwa muri Afrika muri rusange na cane nkakubwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu vyo makungu ya kure na cane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukire wajije gufyonda sabone we manutse hasi ukajambo kumutuku gafyonda ko kandi nawe wafonze kukazogira hirya nawe ndagukengurukiye cane kandi nawe ukakudusangiza n'ibitekerezo ari nako kandi nyene uriko usharinga inkuru zacu nawe ndagukengurukiye cane ariho ndahera ko nsaba nawe utaraheza gufyonda sabone ko wamanuka hasi kukajambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo nako yuka gufyonda ukazogira ko hirya kugira ngo ujye urabasha kubona amakuru yacu ku gihe kafyo ngo karo nyene mukomeze mudushigikiye kuko mu ngingo nkuru ndubuze kwibanda mu idondo y'aya makuru ndakubwiriza yuko nyene imirambo myinshi cane y'abasirikare b'abarundi bapfiriye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko barapakirwa boherezwa i Burundi dore ko imirambo nyene y'aba basirikare b'abarundi ari benshi cane ro bakabagiye gushingurwa mu gihugu c'u Burundi abaro bakaba bahapakiriwe na Neva nyirubwite ahibereye gusa nyene abarundi barikebuye cane bariko baratabaza bavuga ko ari akaroko ivyo M23 iri kubakorera ari akarorero gusa bikaba rero bikomeye cane rero nyene aba basirikare bose bapfuye bakaba bariko baragirizwa Neva ndetse Neva akaba ataco gusobanura afise kumvo zuko nyene ari we watanze itegeko ryo kohereza aba basirikare mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni mugihe kandi nanone andi makuru ahejeje kudushikira ari kuvugwa mu buryo bugiye bitandukanye aho nyene hano mu gihugu cacu c'u Burundi abaroberi ba FRN basigaye biba abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ni mu nyuma zuko nyene hari hamaze imisi mike yahamenyekanye ndetse abantu bajura bataramenyekana ndetse n'abandi bantu bari kugenda biba imitungo igiye itandukanye ndetse n'abantu bari kunyuruza abantu abandi bakabagandagura mu buryo butazwi ndetse mu buryo buyoberanye nibwo ro kumatohoza yaheze niho haheze imisi bamenye ko abaroberi ba FRN baturuka mu gihugu cy'ikibanye c'u Rwanda bamukibira mu misozi ya Gafumbegeti Rutorero zone Butahana komine babaye mu ntara ya Cibitoke batera ubwoba abanyagihugu baba hafi yabo bikaba rero nyene vyamenyekane bano baroberi ba FRN ko baturuka mu gihugu c'ikibanye cy'u Rwanda banasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze igihe kinini baba mu kibira mu ntara ya Cibitoke basigaye bihaye intumbero yo kwaka abanyagihugu ku nguvu imfungurwa be n'amafaranga vyinshi kuri iyi nkuru turaza kubigarukaho nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye urumva
ko nyine ari akaroro gusa hano mu Burundi abaroberi ba FRN baratujengereje cyane. Ndakomereza nyine n'andi makuru yo mu mahanga cyane cyane nkubwirize biri kuvugwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse tunyarukire no muri Isirayeli na Irani. Mu makuru yacu nyine arambuye naguteguriye, ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba, ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyesha amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru ni mu kanya gatoya cyane kuri mukoro nje wawe uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe. Ikaze wakaze mw'idonido y'amakuru naguteguriye hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka mw'idonido y'amakuru naguteguriye nangure kuri iyi nkuru ko abaroberi ba FRN baturuka mu gihugu cicibanyi c'u Rwanda bariko bariba ndetse bakanica abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke. Haraheze imisi abaroberi ba FRN baturuka mu gihugu cicibanyi c'u Rwanda bamukibira mu misozi ya Gafumbegeti, Rutorero, zone Butahana, komine Mbabayi, mu ntara ya Cibitoke, batera ubwo abanyagihugu baba hafi yabo. Abaroberi ba FRN baturuka mu gihugu cy'ikibanyi c'u Rwanda banasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bamaze igihe kinini baba mu kibira mu ntara ya Cibitoke, basigaye bihaye intumbero yo kwaka abanyagihugu ku nguvu imfungurwa be n'amafaranga. Abo baroberi ba FRN mu gutoza izo fungurwa n'amafaranga banatera ubwoba abanyagihugu, eka hari n'abamaze gufunga vyo bice vyerekeza mu zindi komine z'intara ya Cibitoke mu ntumbero yo gukiza ubuzima bwabo. Abanyagihugu bakaba bemeza ko abo ba FRN babikora bizwi n'inzego z'umutekano be n'indongozi zimwe na zimwe, kumvo bikorwa n'ababikora ku mugaragaro misi yose. Ababa hafi y'ico kibira bavuga ko haheze indwi irenga abo baroberi ba FRN birirwa batoza izo fungurwa n'amafaranga abanyagihugu ku nguvu. Ugomvye kugorana araheza agakubitwa buyoka n'abo baroberi. Amakuru atangwa na bamwe bivugwa ko abo ba FRN ndetse abo baroberi ba FRN bamaze igihe kinini bugarijwe n'ubukene n'inzara idasanzwe, kuko bahora bagemurirwa n'igisirikare c'u Burundi, ariko naco muri iyi minsi kikaba cagarurijwe n'ubukene budasanzwe, ari naho baca bareka ngo abo ba FRN batoreze ivyo gufungura mu banyagihugu. Abo baroberi ba FRN birirwa banatembera baja no muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ku mugaragaro, bivugwa ko boba bariko bitegurira kuzogira ibitero ku gihugu cicibanyi c'u Rwanda hakoresheje ubutaka bw'u Burundi. Abanyagihugu ba komine Mabayi begereye ikibira basaba indongozi be n'abajejwe umutekano ko bokura abo ba FRN muri utwo duce, kuko bariko bahungabanya umutekano wabo, bakongera bakanasahura utwabo kandi basanzwe bibereye mu bukene budasanzwe. N'amakuru ya Burundi News TV ugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi. Numva ko nyine abaroberi ba FRN bazengereje igihugu cacu c'u Burundi, ndetse bikayokomeje kuba akarorero kuko benshi bariko barapfa, abandi bakagira bazira amaherere. Ikibabaje nuko nyine nabo baroberi nabo bariko barakorana na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mumva zo kuvuga ngo bazotera igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene, ni mu gihe hatoraguwe imirambo myinshi y'abasirikare b'abarundi baguye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo habonetse indi mirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe mu gihugu, aho muri teritware ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo mirambo yatoraguwe uyu munsi
munsi tariki ya 7/5/2024 ikaba igera ku 118 y'abasirikare b'u Burundi mu nyuma y'uko muri ivyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ingungu habereye imigwano biza no kurangira aka gace ko muri teritware ya Masisi kigaruriwe n'umutwe nyeshyamba wa M23. Nyuma y'iyo mirwano imbuga hwaniro zatangaje ko muri ivyo bice haguye abasirikare benshi b'u Burundi. Muri izo mbuga harimo n'urwa Pacifique Ninahazwe, umurundi ushinzwe gutabariza bene wabo bari mu kaga, aho rwahise rutanga amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu cyabo benshi baguye mu ntambara hanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Anavuga kandi ko yihanganishije imiryango y'abarundi babuze ababo muri iyo ntambara. Abenegihugu b'u Burundi batazi icyo nyene igamije. Gusa urwo rubuga rwiwe nta mubare rwatanze w'abasirikare b'igihugu cyabo bapfuye, ariko twe mu matohoza twakoze twabonye ko abasirikare barenga 114 ndetse twe tukaba turiko turageranya n'amazina yabo ngo naze tuyabashikirize nyene amazina yabo basirikare bapfuye. Ibi kandi vyanavuzwe mu mpera cyane z'umwaka ushize mu nyuma y'imirwano yari ikaze yagiye ibera mu bice vya Masisi nk'ahitwa Kicanga no muri nkengero zaho ndetse no mu bice vyo muri teritware ya Nyiragongo. Amasoko yacu nyene avuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaburiwe irengero, abandi bakaba baramaze gufatwa mpiri, harimo n'abandi bakomeretse cyane. Aya makuru anemeza ko imirambo yabashije kugaragara y'izi ngabo z'u Burundi ko igera ku 118 mu mirambo yakozwe ndetse ikanakorerwa amatohoza na Burundi News TV. Umwe muri abo basirikari bakuru baguye muri iyo ntambara harimo Kapiteni Ketini Ahimboneye winjiye mu gisirikare c'u Burundi muri promotion ya 43 ifise nimero Marikiyeri SS 1426. Gusa igiteye agahinda ndetse kinashavuje abarundi kikanashavuza n'abasirikare b'abarundi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bo n'imiryango yabo ko nuko kugeza ubu haba leta y'u Burundi cyangwa se ibiro bikuru vya gisirikare ntacyo birigera bitangariza ababuze ababo muri izo ntambara z'abasirikare bagwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ngaho nguko rero nyene ni akaroro gusa, benshi bariko barapfa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakaganda kugwa. Nshuti banywanyi bacu mwari muriko muratwumviriza, reka mbisubikiye ahangaha. Gusa mwese nkomeze ndabasaba gufyonda sabone nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, murakagire Imana n'amafaranga. Kuri mikoro nje nyene muriko murumviriza ndi Munyoni umugenzi. Ciao ciao.